Nyakubahwa Umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi, Nyakubahwa Mutambukanyi w'umukuru wa leta ya Zanzibar, Nyakubahwa urongoye ibisata byose biserukira amashirahamwe ya mpuzamakungu ONU ngaha mu Burundi, coordinateur résident, Banyakubahwa bashinga amateka namwe bakinguza amateka, Banyakubahwa batambukanyi babahoze barongoye igihugu cacu c'u Burundi, Nyakubahwa Mutambukanyi urongoye inama nshinga amateka y'ubuseruko bwa Afrika, Banyakubahwa batambukanyi urongoye Nyakubahwa Mutambukanyi w'icegera c'umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi, Nyakubahwa Mutambukanyi w'umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi, Nyakubahwa Mutambukanyi urongoye umugambwe uri ku butegetsi ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, Nyakubahwa waserukiye umukuru w'igisagara ca Bujumbura, kugira ngo wonosimba ntave y'umutsitaza, reka ngarukize ngaha. Banyakubahwa mwese muri ngaha, bashitsi bahire, bamenyesha amakuru, bakenyezi beza b'imboneza, tugira amahoro, tugira amahoro, ubumwe, iterambere rifatiye ku magara meza no gufungura neza. Imbere ya byose twanze dushimira Imana yadushoboje dutangura neza, dushika ku munsi ugira gatatu twese turi bazima, atanumwe atuvuyemwo, yaratuzigamye, tuyikomera amashi menshi cyane. Nagira nsubire nkengurukire cyane bimwe bivuye ku mutima Nyakubahwa umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi, we yitanze atiziganya mu kuza kudushigikira, na cyane cyane aserukiye nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi. Kandi nagira nshimire n'abashikiranganji ba leta y'u Burundi nabo nyene bamaze imisi badushigikira. Ndashimiye cyane bimwe bivuye ku mutima nyene icubahiro umutambukanyi w'umukuru wa leta ya Zanzibar, wifatanije natwe mu ntango kandi yaje imbere y'igihe gushika n'ubu akaba ari kiri kumwe natwe. Sinoka gushimira cyane n'abandi batambukanyi b'abakuru b'ibihugu baje kwifatanya natwe muri bino bikorwa bihambaye. Turashimiye cyane umunyabanga nshingwabikorwa w'ishirahamwe ry'abatambukanyi b'abakuru b'ibihugu rijeje iterambere muri Afrika, ingene yaje kudutera iteka aserukiye ishirahamwe OPEDAD, akaba ari ngaha. Aha tumubonamwo abarigize bose ko yabaserukiye bihagije, turamushimiye cyane. Ntitweka gushimira kandi n'uwaje aserukiye Congo Brazza, turamushimiye ku ntererano nziza yatanze, Imana imuhezagire. Turashimiye kandi n'abaje baserukiye abatambukanyi b'abakuru b'ibihugu batandukanye. Aha turabona waserukiye umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ca Uganda, aha turashobora kuvuga waserukiye umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ca Cote d'Ivoire, umutambukanyi w'umukuru w'igihugu, bose baturungikiye intumwa zitandukanye, abo nibuka nabo ntibuka, aho onye nibuka abaserukiye umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ca Guinée Equatoriale. Turabashimiye cyane.
tuboneyeho no kubarungikana intasho. Please convey our greetings to your family. Thank you. Inyuma y'iyi minsi 3 tumaranye, nta byinshi noshikiriza atari gukengurukira umwe wese uruhara yagize kugira ngo ibi bikorwa bigende neza. Kuko iyo twatamba twirorera ntituzi ko n'aya masaha twari kuyamara twicaye ngaha. Sinoreka gushimira ishaka ry'abakenyezi b'imboneza bagaragaje mu vyigwa bitandukanye vyagiye biratangwa. Nkaba nizera ko ubumenyi twaje dufise atari bwo dusubiranye inyuma, ahubwo ko kwiyongereye inshuro nyinshi. Kuri iyo mvo nyene ndakengurukiye abahinga bitanze batiziganya kugira ngo badukaburire ubwenge kuvyerekeye gutunganya neza imvyaro nk'umushinge w'amagara meza, ugufungura neza n'iterambere mu miryango mu gihugu cacu. Nahacu kwibaza tuti, jewe nk'umukenyezi mu muryango, jewe nk'umukenyezi w'imboneza, aho ndi hose nokora iki kugira ngo umurindi w'igwirirana ry'abantu ugabanuke mu rugo, mu kibano naho mbaye. Mbere nokora iki kugira ngo uwo tuvukana, uwo dukorana, umubanyi canke umugenzi amenye ingaruka mbi zo kudatandukanya imvyaro, kugira aheze avyirinde, amenye n'ingaruka nziza zo gutandukanya imvyaro ku magara yiwe n'ay'ibibondo. Tuve ngaha dutwaye urumuri rumurikira abandi, twiyemeze kuba ingabo ziteramiye amagara meza y'abakenyezi n'ibibondo. Muhava mumbaza muti, abagabo nabo bazoshikirwa ryari? Ejo twarumvise ko uruhara rwiwe mu iterambere ry'urugo, eka noneho n'itunganywa ry'imvyaro ni rya babiri. Na kare baca umugani bati, umutwe umwe ntiwigira inama. Ni naco gituma dufise ishaka tutovyishoboza turi twenyene. Na kare umushinge w'urugo ugizwe n'umugabo n'umugore. Ntitworangiza tudasavye. Nyakubahwa mushikiranganje wa mbere, twagira tubasabe muze mudutunganirize ihuriro ry'abagabo n'abakenyezi b'imboneza, eka mbere ry'abagabo n'abubakanye baze bazananye. Kugira ngo kizobe igikorwa kigaragaza ko ibyo twiga, ibyo twigisha biraba impande zose. Natwe nk'abakenyezi b'imboneza, mu madini, mu migambwe, aha turabona n'urongoye imihari y'abakenyezi bakomoka ku mugambwe uri ku butegetsi. Turabemereye ko tuzobashigikira mu gutegura iryo huriro. Muratwizera mu bitugerageresha, tuzobafasha nk'abagore b'intwari, abagore b'indongozi, b'imboneza, abapfasoni b'abarundikazi, abapfasoni bo muri Afrika, abapfasoni maboko gihumbi, abapfasoni bo kw'isi yose.
tuzogerageza dushire hamwe ingufu kugira ngo tubashigikire muri iryo huriro rizoba rikoranya abagabo n'abagore. Nitwamara kugirirwa amahirwe tugashaka kwicara hamwe twese dukwiye, burya abakenyezi dufise menshi, mu kirundi bavuga twobajojera, ariko kubera turi twenyene ntitwobivuga byose ngo tubiheze. Mugabo turi kumwe na mwebwe, turi kumwe n'abandi bagabo, twavuga tukisanzura, ikiri ku mutima kikururuka, ijwi ryacu rigashika kure. Aho onye niho rero tuzoba dushize mu ngero nous sommes égaux. Twese mu buringanire bwacu tuzoba tungana mu bikorwa, mu kubahirizwa agateka. Ego ejo navuze ko tugiye kurwanya ihohoterwa mu ngo. Benshi bakunda gushira imbere bavuga ngo ihohoterwa ry'abakenyezi, burya n'abagabo barahohotewe mu ngo, nuko batafise aho bavugira. Hariho abagabo bahohotewe, ariko tumaze gukorana twese turi hamwe niho tuzomenya ukuri kuri mu miryango, kuri mu gihugu. Reka tugaruke kuri bwa buhinga bwo kubyara ku rugero. Nyakubahwa mushikiranganje wa mbere, banyakubahwa mwese muri ngaha, iyo turiko turagira indagano zo kubana tuvuga tuti nzogukunda ndagusonere mu mahigwe no mu magorwa, ugwaye canke ukomeye nzogukunda. Ni naco gituma mutinya gufata burya buhinga bwo kugabanya imvyaro, kubera mwikunda, mutashaka kumva ko namwe mushobora guhuriza hamwe ibibangamira imibiri y'umuryango. Nico gituma twobasaba tukanabaremesha nkuko n'abandi baturemesheje ku buhinga ngurukana bumenyi, baranabatera intege yuko ufashe burya buryo ataco bimugira, atajyama mu bitaro kandi acataha nta atangorane. Mu majambo make, aho kuba ingorane bizana akarusho. Ese twobona umugabo w'imboneza nawe yoza gushingira intahe abandi akabumvisha ako karusho mu muryango ko kugabanya imvyaro? Kubera iki umugabo ashobora kuvyara rimwe abana 10 ku munsi umwe biwe bamwitirira? Kubera ko kutavugana ukuri, ko kunyegezanya byo mu rugo. Ganire vya biganiro bihere mu ngo kugira ngo iryo huriro nitwara nk'amahirwe ryo kurironka tuze tuvugane ibiri ku murongo, kandi atavyo guterana amajambo, ibishobora kubaka twese, atavyo gutanatanako. Kandi twifuza ihuriro ryo guca imanza z'ingo n'imiryango. Dushaka ihuriro ryubaka kugira ngo tungurane ubumenyi. Nkaba mboneyeho gusubira guhanura bene wacu canke duhanurane ibi inye tumaramwe imisi 3 tuyifate nka nkama, ntitube bandarisizaho, tugende twirimbure
umwe wese yumva ati jewe ico nakuye nzogikoresha gute mu buzima bwa misi yose. Hariho wavuze ko umukobwa aja kubaka n'imiburiburi ahejeje kaminuza. Je nace numva ko abatafise amahirwe yo kwiga nabo batopfa bubatse. Jewe niko nagitahuye sinzi namukwe ko mwabitahuye, kubera dushaka ko twese tungana, twese tugira amahirwe amwe, ntitugire abakumirwa. Ugize amahirwe yo kwiga ni vyiza, ahubwo ku bwanje twosaba ko bosubira kuduza gato imyaka yo kugira ko kubaka ku mwigeme. Jewe nimba batarabihindura ivyo nize muri DPF, twize yuko umwigeme aza kwabigwa afise imyaka 18, umugabo nawe imyaka 21. Sinzi ko barabihindura, ni je gisabo nosaba nuko bo vyiga neza, naho nyene ntihagire uwo bahohotera ngo agende kubaka atakishobora kwibaruka, kubera burya hariho imyaka uyishitseko imbanyi guhitana canke n'umwana ntumushikane, bigace bigaruka kudutera ingorane n'impuhwe. Abahinga bazobinonosora bafashijwemo n'abaganga bagira imyaka nyene babona ko bikwiye ko bigenda neza, kandi avyizeye. Nyene icubahiro mushikiranganje wa mbere, banyakubahwa mwese muri ngaha, reka sozere rino jambo noshima norara ngaha byose sinobiheza, kuko ntitwoja ngo twigirishe, muratunejereje muri no misi 3. Nimwiha amashi mwese abaje. Abahinga turabateye intege, mugume muja imbere. No ngaho harimwo abahinga, twabasaba ko mwoza murerekana ingabirano Imana yabahaye. Tuboneyeho rero kano karyo ko gusubira gushima, dushimira abashitsi bose baje bava hanze mu bihugu bibanyi ndetse n'ivyakure. Mwarabonye ko hariho n'abavuye mu gihugu c'Ubushinwa. Turashimiye cyane bimwe by'uburyo bwiharije amashirahamwe akomoka ku bisata mpuzamakungu bakorera ngaha mu gihugu cyacu c'u Burundi, ndetse n'abakorera hanze, twovuga utwara Onifame mu bumwe bwa Afrika. Turashimiye UNICEF, OMS, Onifame ngaha mu Burundi, PNID, PAM, ibanki y'isi yose n'umugwi RADAC. Twongera tubasaba kudatendebukirwa kugira dutegure n'iryo shirahamwe ry'abagabo, kugira tuze tubereke ko abakenyezi dushoboye kandi dushigikiwe, gutyo tuze tubandanye urugendo turi kumwe. Impanuro, intererano mwaduhaye twazifashe nka nkama, turazikengurutse kandi tuzozikurikiza. Twifuza ko umwe wese kuyimwerekeye gufata nka nkama ingingo ziza kushikirizwa mu itangazo risozera rino hwaniro, haba inzego za leta, haba amashirahamwe mpuzamakungu ashigikira ibikorwa vya leta, abakenyezi b'imboneza, abikorera ivyabo, eka mbere n'abarongoye imigambwe itandukanye yemewe n'amategeko, tutibagiye n'amadini atandukanye. Twese turi kumwe, twese nta nkeka tutazobona
imbonakazoza y'urundi bwacu. Naganda bahamagarire gutega yompi igiseke c'umushikiranganje wa mbere yaje atuzaniye. Ntihagire na kimwe kibacika, hagiye muza gusangamwo harimo inyishu nyinshi y'ibibazo dufise. Murakoze cyane, Imana ibahezagire.